ndamushijya n'abakobwa ko mbona bagiye bose kamwenga kani yaranje nyarutse kuri saa sita n'iherane ntarahisha mama wanje azi ko twajya avuye gusenga ndazi ko bamasengesha arushe se n'inzara bashirika nyarutse n'ukuri abakobwa banje nabo ashikatari n'ubu baba bagize ntabaheje nukuri yo Anna sawa umeze neza mwashaje nari natembera jewe nagusanga siho umuntu oya ewa nshamba ndatora n'umuceri nako mama yagiye masengesho ndabikuyoza we ashika afungura n'ukuri none mumeze neza bashimye Imana mwari mwiriwe neza rwose mani bahezagire wawa reka nanze shire mu isafuriya kana gaceri mbona mama wigiteke bizarahindutse birahinduka bizahinduka yeseze wambone nawe ni kibazo je natongana Jenda tunavuganye n'Imana kizoshika icyo duco natazongera iturize bwe tuzobana tukumye reka sha twigendere byanyikamya muhiri be nawe ugiye sawa sha amahoro asiba ibigori reka ibi bigori rekutere makuru byari byabuze imvura ariko muri no misi reka nabyo bimeze gute ntiworaba ahubona gute rero umeze neza ayandi makuru ati nzoguheko oya ntaco kubera uri inshuti nziza mugabo kiretse ute kumfasha no kubibaka cyangwa uzamfasha kurangira uzanwa n'iki none ngaye umbwire ya makuru umbwire byage kare kashare kasindagenda nari nabuze umuntu n'imiti mugabo ndakubonye n'Imana none banzu hagarike basi umbwire oya n'uwo muri mareka wanje ndawukunda reka renda kwa makuru uteza renda je no bonde kudakunda bakagikora aho umutwe washushe umutwe washushe ujya mukobwa aba hariya ruguru uramuzi urabona ukase ku ikorosi yamwe kwa gasupari ujya mukobwa yitwa Ana umva niyo njyamye makuru rero mfise ndaya urumva rero ujya Ana uramuzi ndamuzi ibyo ujya no mu isahani ni kuvuga umuntu umutima umengo ndawubona mu isahani rero ntamubose ndumva nibi bigori ntazohora none ko utazogenda kumuresha watevye none bimitwe bizogenda reka numvise ngo akundana n'uwundi mungu yitwashaka ko none ngo najeje ko none sindamuzi none wavyokwama we tuzobivuga n'ahantu twicaye kugira ko mbarira
imitwe ngende gute abona yuvana na dakoro gute raba tuzogende mu isoko ndamwigirishe ko nyene nk'uko nyene ndamukunda uzoca uhamagara Ana ati wabonye bari kumwe n'umundi mukobwa kazoba kabaye iyo mitwe niyo Eh, tuzofata umunsi wa ryari ejo ejo nzaba mfise umwanya bakubwire uwo mutwe niwo nari nkeneye None? kandi ubu ndumvise Ana ndamufise wewe rero ibi bigori bikera uzomako oya kumpaye uwo mutwe Ana kabo wanje azoba kandi wawe ni kwawe nabikubwiye wabimbwiye Ana akabo wanje amasaha igipande cy'ibigori urakoze urakoze oya ntagewe ibwire ubwire urugendo rwiza nanje ngira mbandanye no murima wanje we neza ego ujya mukobwa we arampaye imitwe dakoro ndamukubise ku ntoke karabaye ati bazogende isoko ace yitwa kurya mukobwa akundana na dakoro nanje nce mpamagara Anemari nce ndamwereka dakoro ko afise uwundi Anemari azoca ashapfura aca abona ko dakoro amubesha tayari nico nyene ahubwo rero n'umurima ndahagaritse ngende gukora iyo mupango neza numva ingene bizogenda naje reka ego amina reka siga jewe nakumva uganda gutera surprise naka telefone nagasize ku muriro reka murakoze cyo bimeze gutano mbona ibitama ibitama je mbona merci hano hantu wawe gashaze hatari ngo ninenderi yasheje umuti yaje ningorane ariko ukunda ntangora Sherio ndagufasha kuvyegeranya we ntugire ikibazo basi wibaza ko ibi jewe Sheri kamanda muri uragenda ukureho ntage n'undi muntu abacishamwe yareka undi wewe hari undi muntu azogushima uretse je wewe ntangora Chekwe ndabona ahubwo reka sase ni nanje gutambara ngire mu reka ubona ni hatari byo ndabona ko bari bamaze kubitenyeneza neza ndahiriwe zahora nyine urifashe kari tugira no nkuko abo komeze gute no je naje meze neza ndashima kabisa kuye ku musozi nagiye gusenga nagiye gusenga ndabwira Imana ati Mana urubanza rwacu rubemo nawe nagusenga amen yose no kwibagira ntasengera cyasengera nukuri jewe urabona nyene neza yego nukuri vuga icyo Imana ivuga ko iri mu ruhande rwacu kandi yampaye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 23 rivuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena rirarenze ntituzokena umva kandi
wambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye ngwandongora iruhande y'amazi adasuma. Imana ikuze Amen. naje ndi ngaha muhira nariwe hano nyine barakureka ndateka Wamushikanje ari sihari yakurikiye gatowe Urya mushikanje urya ntakujena. ya reka reka nyine ndamunezerewe akari yifuje kuza kundamutse nikamusademaye abone no kwina amahoro menshi Urya mushikanje narabonye aranasenga kandi kare muhira. Emwe byo gusenga ntiwamugora nimba araho yaca atafatana n'urya mugenzi yasanze ngaha. Je nibaza ko ari we yamuforomye mu bintu byo gusenga. abana beza abana beza mama nawe sihari sihari yagiye gusenga niko ndatekanya hose nayo kwibashaka ko Musanzeho ariko naje ndamukunda mama wawe. ndamubwira ikintu na kimwe cy'urubanza mubwire rega urubanza ruregereje ntubibona sinamubarira bibona nonaho ibintu bigenze nshaka nzovuga yuko wamuteye surprise. nishaka kugira agaseke mu nyararyohera je nanje kuri mariage yacu bizaba bireza ukuntu Imana iguma imbwira wataca Imana irakubwira reka dusenge ahubwo tubanaye dukose ko tobiye na sani barara ubwira ngo barica aya tobiye na sani barara ntibicaye byamaze iminsi n'ubutu jambo kandi nyamwe utaratumva nawe uzatuma Jesse ndatuye byamaze iminsi n'ubutu abantu bashaka kudusamburira kutwicira urubanza ariko nyene yonyene je ndazi je basi bivanye n'ivy'Imana yambwiye ni ukuri by'ukuri sheri wehe ihangane wowe utekanye tubirekere Imana yonyene kuko Imana nyene nishoboye byose kuko maze kuhabwa ijambo ngo uhoraho niwe mwungere wanje bivuze yuko aho nca hose ni wanyobora bivuze ko aho duca hose ari watuyobora bivuze ko n'urubanza rwacu iruzi niwe mwungere wacu tuzokera ni ukuvuga rero twizigire iyo Mana yacu tuyishire imbere twizere neza ko iri kumwe natwe kandi ikiganza cayo ndazi neza ko kiri kumwe natwe. abo karanyubatse Okay, sinokwinjira amajambo reka kwanza tubanze dusengere. Tubanze dusenge. Mwami Yesu turagushimiye. Turaguhaye icubahiro uruwe ruhambaye ugira neza. Wewe wisakaje ubwiza n'icubahiro. Data ubyasega w'amahanga. Turagushimiye kutubonanishije dushima izina ryawe. Mwami nubihere gucubahiro. Taco dufise twoguha. Ari akanyisho twoguha n'amashimwe n'icubahiro. Uhabwe amashimwe mwami. Rero natwe abana bawe turi abana bato turaje imbere zawe mwami turi abanyabyaha. Reka uduharire utwenze kandi dutunganye. Maze Mana turakweretse urubanza rwacu. Izi nteguro ziri turimo ndakwinginze aba ari wo kudukoresha wo kutubera Imana aho kutubera umwungere. Maze mwami aho duca hose tugire munsi ikiganza cawe maze ubwiza bwawe tugaragare. Mwami ndasengeye umukunzi wanje wampezagije. Mwami reka nawe umugwizeho ubuntu. Reka mwami umuhe umutima wo kwihangana no gushikama. Kuko mu rugendo turimo turiko turahura n'ibitunaniza byinshi. Ariko ndakwinginze ubane natwe utugire neza uducire inzira mwami nk'uko wadusezeraniye kuzodukorera surprise. Ndakwinginze surprise yacu urubanza rwacu ruze rutungure benshi mu izina rya Yesu. Maze abiceze ko tuzomaramara. Maze mwami uze uduteturure mu gishingo cyo kumaramara. Uzobukoze utugirire neza. Maze mwami tugiye kumarana umwanya muto ngaha ariko ndakwinginze ibyo tuyaga bize kugira ububasha n'ubushobozi mu buzima bwacu nawe utubere Imana uri hagati yacu mu izina rya Yesu. Amen. Rero ikintu cyakinzanye ngaha narinje kugira ngo dupange ibintu by'urubanza nubwo ata buryo burenze mfise ariko ndagomba ko ibintu byacu bizoba
nubwo urabumva abantu baravuga amajambo bakagira utugwi bagasubira ibyo bavuga ni byinshi ariko tutitaye ibyo bavuga sibyo tutitaye ibyo bavuga tweka turamirize gusa ku ngingo twe twihaye je ndazi ko bizogenda neza kandi Imana iri kumwe nawe Imana iri kumwe nawe rero je ndashaka iby'urubanza ubona gute Imana yonyine ndashima Imana yampaye ikonze neza biraneza cyane Imana yampaye umukunzi nari narasenze ndabwira Imana ati Imana jewe uzompa umuntu dusangiye kuko je nariyemeje ko nzompa umukozi w'Imana na famiye yanje yose izorokoka kubera jewe uzare Imana yakundunga yaciye impano ubundi ushingabire jewe uranyibukije igihe kimwe nanibereye mu masengesho Imana ishatse ariko icamisezerano ngiye kuba umugabo w'umugwizatunga oya ntukanguke wowe bazana umugwizatunga mu buryo bw'umugabo wapi urumva nanjye nicanye idini ndatanga kuryoherwa ndavuga yo Mana ugiye kuba umugabo afite imodoka afite ifaranga byinshi nangura kuryoherwa urumva rero igihe wowe uje mu buzima bwanjye ntabwo amahirwe oneka ni wa mugabo w'umugwizatunga wama yirirwa na bibiliya nca ndashira ubwenge ku gihe ica ndamenya ko ubutunzi ari ijambo ry'Imana urumva twebwe abantu bakomeye cyane kandi ndakubwire twebwe tuzotunga tunga umva mu buryo bw'imwe muhoho dusanzwe dutunze ko dufise Imana iki ni cyambere sibyo kabiri naho Imana yavuze ngo nimwitwararika iby'ubwami bwanjye no kugororoka ibisigaye byose n'inyongera okay rero sindagufatishije amanyama burya narinje ngaha kugira ngo burya yenda gukuka gusa naringiye kwa ntuze kwa Gasupari ngiye kwa Gasupari kugira ngo hariho uduti ndaramubwiye hamwe ahantu narimye ashaka gutotera imyumbati aha rero byose ndakora reka akadudu tuzoguma twiriye rero no kuvuga nyiraca ngenda kwa Gasupari nsaba ivyo biti ndabitahana kuko yari yampaye isango y'uyu munsi ariho nabitaha rero nyiraca ngenda ariko icy'ingenzi sheri ndagusabye wirinde amajambo kuko uzira amafi ariko dushike ku ntumbero yacu kandi ndazi mariage yacu izotungura benshi ni ukuvuga bogwanya batogwanya akagukoko bakatoko twebwe mu ijuru hari Imana umva bo bakora utugwi Imana nayo mu ijuru ikora umuko bakora utugwi Imana mu ijuru igakora umuko ni ukuvuga twebwe uravye ingabo zitugwanira jewe nawe twebwe aya Mana yogutiza amaso ikakwereka vuba ucibona yuko ushigikiwe wewe bariko bakora utwo tuntu nzi neza ko mu ijuru naho hari umuntu hari umuntu sheri reka ngende reka tugende kubera ko nyene ntamaze kubitegura ko sindabyumva ko bashobora kubana yahanagato umugozi n'umugozi natwe dufise ubukene burarenze ubukene dufise burarenze reka ngingire Imana nzomubwira ishoboka byose ndamuremere kugira ngo ariko vyumva ntushobora kubyica zobikora
nzobigira mama message yampaye nzoyimuha neza nzoyimukorera neza ese yotuma twara Anike wewe na mama yaramwemera kandi natwe twaramwemera mugabo umukobwa ntiberanye nabo ntibaberanye vrema icyambere iwacu turakenye dufise ubukene burarenze agaca ashaka kwitema umukobwa wo mu kibose ntivyokunda ahubwo demarinaze ndabimubwire kubera twebwe turakenye ujya mukobwa iwabo